gusa mu by'ukuri fise umunezero udasanzwe kubera n'Imana iravuga ati muze mubake inda zanyu mubake n'imibiri yanyu kugira mu bihe imyaka yose. Haleluya. Icyo niyemeje ni ukubandanya ndabashigikira ndi nyuma yanyu sinzo kwigera ndabata nukuri ni mureme kugira ngo icivugo cyanyu cakindi c'amahera akazi n'ubuguzatunga nukuri mutera imbere. Ndumiwe gusa mu by'ukuri fise umunezero udasanzwe kubera n'Imana iravuga ati muze mubake inda zanyu mubake n'imibiri yanyu kugira mu bihe imyaka yose. Haleluya. Icyo niyemeje ni ukubandanya ndabashigikira ndi nyuma yanyu sinzo kwigera ndabata nukuri ni mureme kugira ngo icivugo cyanyu cakindi c'amahera akazi n'ubuguzatunga nukuri mutera imbere. Surprise vya vrai kuko aje ibintu biragoye nka twebe turamenya ama surprise twabaye mu buzima bugoye cyane turabaroberi muratubabarira na meme yose menshi dufise ariko rero je n'ubu ndacagwa mu gahundwe gusa rero namana mushimwe vuye ku mutima kuko ibi bintu narakoranye n'abantu benshi cyane urumva narakoranye n'abantu benshi cyane gose me uno munsi ndatangaye kabisa ndatangaye kubona umuntu tutarakorana nk'imyaka 2 imyaka 3 yama agasiriprise kandi agasiriprise nyene gakomeye so bango kubwibanye je no bambuza amahera kugura umuduga me nabonye urukundo gusa nibindi ndatangaye kabisa rero mu cacivugo cyacu nagomba tubandanye rero no kugira ama commentaire tugira ico tugiye kuba amasageze kure turafise abavyeyi dufise abana bato kugira cyo dutakare okay ama turafise umuntu yamuserukiye Agrippine umu actrice ari muri Saudiya wa INYISHU media nawe nyene afise akantu yo terera kajambo nakiwawe mabuja. Nazima sana tugira amahoro titugira amahoro okay benshi hano ndabizi ntibanzi ndetse banatangaye no kumbona kuba nsanzwe ntari umu actrice wo muri INYISHU media. Je ku mazina banyita Mugishanje Berize nkandi umunyeshuri kuri Hope Africa University niga medicine. Na agency yarukiye umu actrice bita niyo nkuru Agrippine ni Grand Sale kubera ko ntiyashoboye kandi ari hafi. Yari yantumye akajambo kamwe nza kubashikiriza mwese yavuze ati ntimuramarana umwaka ariko aho mugeranye tarashima ijambo yantumye ryari ryo gushima kandi azi ko n'ibindi muzobigera nako je nta byinshi novuga nashikiriza ijambo bantumye kandi murakoze no kumpa ijambo. Ukurikira itwa pasteur wacu muvutuzi. Tugira amahoro. Naho turi ngaha ni kuwa cimana tugira amahoro banyakubaho. Bo hanyuma ndashimye cyane ku kintu cyane INYISHU media twerese no munsi. Je rya mbere je ndi inyama ku buryo zinanira ni rya mbere. Kandi hanyoye ku buryo ndanye amafana igaziye yose. Kubera mukozi w'Imana nkwa cyane kurusha kujya cyane. Kubera n'Imana iravuga ati muze mubake inda zanyu mubake n'imibiri yanyu kugira mu bihe imyaka yose. Haleluya. Amen. Rero nashimiye cyane kubona uyu muririvyi Akesdo yamuhaye umuduga manager. Je nawe nabisengera abwira kuze namubwira ntare amwe nanije. Nabwira ati manager ari mukongo umuduga. Giye amahera avuye hanze. Nabwira ati ari mukongo n'ibindi bintu biri imbere. Afana bateye nduru ngo yango wari umupasiteri wo kubesha. Naco ndabesha ariko barabibonye. Uno musi no muduga igwaye manager Imana gwezagira. Vubune mukoronga hama na support. Amen. Na imodoka izibega mundi bahita gute rambuga iminde. Ferrari ijya muduka za manager. Ugira uzironke urumva. Ikindi kintu jewe
je kiri kintu narahaye impano abafana bose bayishu media bose vuba bagiye kuronga abadafise abagore bazonka abagore abadafise abagabo bazoronka abagabo n'abadafise imindi bazoronka imiduga n'abadafise abana bazoronka abana nabivuze ni ngaha imbere ya nyishu media bitagenze ukonye muzavuga ati jewe mvugisha Imana nababeshi rero ndashimiye cyane nyishu media kubona umunsi yatucarise ngaha hantu turasangira twese turaryohewe hari abapasteri hari abavuga butumwa babarozi banderasi yatinye aguma yicara ari nyuma yatinye kucara ngaha kubera madayimoni yo nawe musengeye ryararaba yararavye imisi ibiri navyo mwamenye naisha ryari ino musi yasivye Aisha niyaje ngaha manager yaje oya yasivye kubera yatinyiki madayimoni niyo twicaramwe yatinya amasengesho rero bose nzobasengera mpaka bose ndabatuze biruke muri nyishu media mpaka Yesu agarutse bose bazohunga mu izina rya Yesu haleluya turaryohewe cyane tubaneye ikirori tubane turyoherwa uri muri w'Imana manager bana njambo ego manager babwire bose kuvy'Imana iyi ni frappe nariko ndarya kandi ukora kandi nkora gusa mu vy'ukuri mfise umunezero udasanzwe kuri uno munsi kuze gira indero reka kunsubiramwo warazi icyo dupfa rero bakunzi bacu nkora muturaba nkora mudukurikirana uno munsi yari nka petit organisation ya inyishu media kuko buri mwaka wose turatubikora gusa uno mwaka gusa tso ngo twativika tunya ariko turatutangura mu kwa mbere lode twadutanguye turatuyorganiza tukigira hamwe ivyo twakoze umwaka ushize tukaraba nivyo tukosora mu mwaka tugiyemwo kuba muno mwaka ndabona muno mwaka vraiment turi mu nyishu nkuko CEO wacu avuga yuko icambere ari amafaranga gukora cyane n'ubugwiza tunga koko ndabona zangingo ziwe zitatu zatanguye kuboneka ko zishikire rero murongozi mukuru ndakeka sinkeka mvuga ukuri kandi yuko twese tugiye guhishurirwa ariko rero uno munezero udasanzwe ijya modoka siyo ahawe nukuri yarayikwiriye ndibuka neza mu myaka ishize yarayiyumviriye cyane ariko byaguma bifa ariko muri no mwaka Imana yabikoze nkuko yabyivugiye yakoranye n'abantu benshi cyane ariko kuba nka AKS Dan ashobora kuba ari umwe mwenye bahati au mwenye baraka kwa kuwa wameweza kutumikana na CEO wetu Xray ibintu bikagenda neza vraiment je byinshi byo kuvuga vyari ivyo amanizere yuko arakazi bavuze nakazi nyene gukora kandi n'ubu nawe nariko ndakora ngiye gukora cyane mu vyerekeye film ngiye gukora cyane mu vyerekeye comedy tugiye gukora cyane mu vyerekeye kubaha amakuru atomoye kandi aryoshe mu buryo bwose mwisanzure kandi zire ko abafanzi bacu tutazobatengusha canke tubagwisha hasi ko tubakunda kandi reka subi jambo wayimaye murakoze okay tuze benshi mama Françoise umuvyeyi wacu tumaranye igihe kitari gito afite akantu yoshikiriza kugira urubaza rwacu rugende n'imyihezagiro na mudoga amakomantere nyene ikivugo gute murakoze kumpa ijambo nagenda bashimiye cyane rwose kuko uyu mwaka nawe nyene twawutangiye neza nubwo bavuga ko twatevye ariko ni vyiza nukubishima ndashimiye nanje kweri ndashimiye akesi down kubona ingene aguhaye kada y'umuduga n'ukuri wari ukwiriye kabisa aho Imana ikongera imigishiza uzo uronka n'usumba n'ugiye aguhaye kuko ni byinshi bikiri imbere ndazi ko muri ko murakora cyane akazi karacari karekare umwanya uracariho bandanya mukora tubandanye tubashigikira natwe tubanye dukora ibikorwa nkuko twama tubikora hanyuma rero ikindi naco numva no kinezere nuko turi
twese hamwe ngaha twicaye ni nk'umuryango biraryoshe cyane gose ndabashimiye mwese mwategura urubanza na je ndimo sinikuyemwo hanyuma turusozera amahoro Imana duhezagire basi rero nta kundi munanirira akaboga yego sha bo dufise benshi bavuga me ugucungura umwanya reka tuwe umuntu yitwa mushehe wacu ari Babuji agira icyo bivuze kuko ni umuntu twakoranye kuva kiri muri South Africa hanze y'igihugu rero iminsi yose bavuga akajambo kandi amajambo yo kenshi aradufasha akajambo nakiwawe shehe okay murakoze cyane kuma ijambo bora byinshi nza kuvuga bivanye nuko gusa mucamake nuvuga yuko mfise umunezero kandi umunezero udasanzwe kubona kwanza umugwi watanguye gukina ibintu by'amareresi nga mu Burundi umugwi watanguye kuje gukurikirana mu Burundi kini by'amareresi ariyo INYISHU Media uri kumwe na team Twengawige mugeze ku rwego rushimishije novuga kwanza kwa ari urwego mpuzamakungu hama icya kabiri nabashimiye Akeza Dan kuba yashoboye kwibuka wamukoreye neza cyangwa yashoboye kwibuka ko hari umuntu yamukuye ahantu amutwara ahandi amushikana mu kindi kibanza akaba yemeye akaba yatanze kado y'imodoka murumva yuko ari gikorwa gihambaye kandi ari gikorwa yakoze gituma giha intege abandi gukora ivyo yakoze hama uno munsi vraiment umunsi w'ivyishimo kuri twege abakunzi ba INYISHU Media ni umunsi uri mu mateka urumva tutashoboye kwibagira uno munsi koza sinzi kwa nitaki zingana itaki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 urumva ni umunsi w'amateka kuri jewe ni umunsi uhambaye cyane kuko nubwo bwa mbere iwanje jewe nitabira ibikorwa nk'ibi mu basani mu bantu bakina amareresi vraiment icyo norangiza mvuga ati courage mubandanye mukora natwe turi nyuma yanyu turabashigikiye kandi tugiye kongereza n'inguvu hama ku bantu bataragira subscribe kuri channel ya INYISHU Media ndabasabe kandi mubandanye mugira subscribe atagira subscribe kuri Wakalight TV nukuri hunda ama subscribe turayakeneye kuko ama subscribe yao n'ama viewers yanyu natuma twe twicaruku abasani nk'aba bicaruku murakoze cyane reka ijambo nsubizo warimaye nyeniteka Bahe biyake sawa murakoze cyane Imana ibahezagire namwe hamambo kuko umwanya ugeze kure kweri nagomba ndabasabe reka tumwe nani manager cyangwa umuvyeyi wacu wa INYISHU Media nawe nyene afata nk'iminota 2 cyangwa umunota umwe kugira tushe tumwijambo Manase avuye mu Rutana ari umuvyeyi wanje nawe nyene yarafashije mu byinshi mu gusozera hama tushe tuca ku kivi rero okay tugire INYISHU Media hamwe na Twengawige wawe iri kandi iri kiratera imbere nuko bishimira hama nukuri nukubatera intege je ndakunda kubona ibintu biteye imbere kogwa namushinze yarabibandanije kandi gushika ubu ndiko ndabona ko ari sawa nukuri ico niyemeje nukubandanya ndabashigikira ndi nyuma yanyu sinzo kwigera ndabata nukuri ni mureme kugira ngo icivugo cyanyu cakindi c'amahera akazi n'ubuguza tunga nukuri mutera imbere murakoze cyane hama reka cengira ko nshikiriza ijambo uwavuye mu Rutana ko dusanzwe dukorana akazi karibu bahari mwemwe yani ngaha ndashangaye umuntu aweza atora igara akagabira uwundi iryo indari bwaribone yani tugire INYISHU Media natwe sawa murakoze kuba mwadutumiye tukaza hamwe namwe tukifatanya hamwe mwa kino kirori ndahaboneye ibintu byinshi hanyuma ngomba nshimire manager wanyu Xray Bahe biyake okay yavuze ngo ndi umuvyeyi wiwe ego
mugabo uwundi mwanya nawo inyishu media mugende mubimenya ko mufise abana mu Rutana, aho muja hose mugende mubimenya ko mufise abana mu Rutana. No kuvuga nabo bitwa Moso Media, Moso Comedy. Sawa. Iyo ndibaza murayizi, nimwe mwayivyaye. Abaje mu Rutana barababonye, n'ubu rero bari ku kivi. Ico rero turagishimira umuyobozi wanyu, tukagishimira na Inyishu Media. Nta vyinshi novuga, mbonye vyinshi ndatangaye gose. Nivyo murakoze, reka dusubize ijambo wariduhaye. Bakuzi ba Inyishu Media na Wakala TV, murumva yuko Inyishu Media itagarukira nganye ni Bujumbura, turi mu Rutana. Tuko turavuka mipaka. Kesho tunaenda Tanzania, Rutana kule. Jenduva ko ari mjamateka kabisa. Mjamateka kabisa. Reka rero Xray bandana rero gikogwa. Ndibaza imana amasageze mu buriri. Ndibaza turashaka gutaha. Dushimira Imana kandi mu gutaha je bava kure. Imana ibahezagire batahe kare bashike neza. Thomas izi kufise icyo uvuga. Vuga hama enjoy for. Yap, tugire Inyishu Media na timu Twengawige. Okay, hama dico novuga ni gushima kwanza kuri urubanza twagize nka Inyishu Media, ukwifurizanya umwaka mushasha ni vyiza kandi byagenze neza, ni gushima Imana rero kubyo byabaye byose. Hama dico novuga nanezerewe cyane kuba representa wacu Xray Bam kuba yaronse umuduga, ariko ivyo biduhaye courage natwe yuko twashobora kugira iki gukora n'inguvu, kuko ino munsi niyo yayironse, twebwe turi inyuma yiwe naho. Gusa cyo novuga ni gushikara dukora cyane, tugakora ibikorwa byiza gushika naho twese tuzoshika ku hangiro byiza cyane. Nico novuga murakoze. Ndumiwe.